Yo, me people, show boy, Adronis promoter wa musore wanyu, wa musore ariko arabazanira amakuru ashushe. Nkuko muvyumva rero kuri micro muri kumwe na Adronis promoter. Cyo ndagusaba gira subscribe kuri Ndaha TV, wongere ugire na commentaire kuri kino kiganiro ngiye kugushikiriza. Kiganiro naco sikindi namwe mu makuru turiko turumva ku muririmbyi bitwa OLEGUE, abenshi bamuzi nka Délégué Général. Muririmbyi yaruze gusora indirimbo yiwe yise Pasta. Indirimbo iriko irabikora neza, abenshi nibaza yuko murayizi, mwaragiye kuyiraba n'ibindi bigiye bitandukanye agomba abazanire. Ushobora kwibaza ati mbega OLEGUE nibiki bindi bigiye kumuvugwako? Amakuru dufise nuko OLEGUE ari umwe mu baririmbyi bafite Collabo numwe mu baririmbyi bo mu Rwanda. Gira subscribe ngaruke ndakubwire mbega uwo muririmbyi bafitaniye Collabo yoba arinde, mbega kubera iki iyi nkuru tutari bwayumva hano na hamwe. Nkuko nama ndabibabwira, nkuko nama ndabikora, ndakumenyesha yuko ndakuzanira amakuru atahandi hantu urayakubita ijisho canke atahandi hantu urayumva. Ivyo navyo biva kuri kwa kunyizera kwanyu, kwa kunyizera gutuma ndabahigira ibintu bigiye bitandukanye. Nkuko bimeze rero, namwe mu makuru dukesha umwe mubegereye umuririmbyi bita Papa Cangwe. Numuririmbyi asanzwe ari muri Rocky Entertainment. Rocky nibaza yuko mwese muramuzi. Rocky n'umusiguzi w'amafilme agiye atandukanye, ni cyamamare mu majambo make, nta muntu n'umwe atazi Rocky. Amakuru rero dukesha umwe mu bari muri management ya Rocky Entertainment. Namwe mu makuru twizeye neza, namwe mu makuru twahawe n'umwe yegereye uwo muririmbyi Papa Cangwe. Abakunda gukurikirana umuziki nyarwanda nibaza yuko umuririmbyi Papa Cangwe numwe mu bahaperi, numwe mu baririmbyi bazamutse mu gihe hari mu mwaka wa 2020 niho batangura kugaragara, ariko uyu munsi ageze ku ntambwe ishimishije, ageze ku ntambwe yuko benshi mu baririmbyi bo mu Rwanda bashobora kuba bamuzi, benshi mu bantu bagize igihugu cy'u Rwanda bamuzi. Uwo muririmbyi rero amakuru dukura iwiwe nuko avugwa yuko afitaniye Collabo n'umuririmbyi OLEGUE n'umuririmbyi Délégué Général. Imwe mu ndirimbo igiye gusohoka muri album y'umuririmbyi bita Papa Cangwe, indirimbo igiye gusohoka yabo ntituramenya izina neza, turiko turabatohoreza kugira ngo tubahe amakuru afise umuco, ariko ava yuko tubatohoreza izina ry'iyo ndirimbo bamurafata yuko hariho umuririmbyi yitwa Papa Cangwe agiye gusohora na featuring na Délégué Général. Iyo nayo ikaba izoba ari imwe mu ndirimbo nyinshi zizoba ziri muri album yiwe. Album turiko turumva amakuru dufise ni album izoza yitwa South Africa, nugo South Africa ya Papa Cangwe. Rero nkuko twariko turabamenyesha, indirimbo igiye gusohoka, ntituzi igihe izosohokerako, ariko nkuko nama ndabikora, gumana nanje bandanye kurikirana ibikorwa vya Ndaha TV muri rusangi kugira ngo tubandanye tuguha amakuru agiye atandukanye. Nkuko rero muriko muravyumva, ayandi makuru ahari, hari amakuru dufise yuko umuririmbyi Davis, nibaza yuko Davis mu mumuzi, afitaniye indirimbo n'umuririmbyi kanaka w'umurundi tudashimye kuvuga izina kubera ko amakuru yiwe tukiyatohoza, ariko tukaba tuyafise ko agapande gatoyi katubwira yuko hari umuririmbyi w'umurundi basohoranye indirimbo na Davis. Ntituzi yuko iyo ndirimbo irakogwa neza canke itarakogwa neza, ariko hariho umuririmbyi, sinshimenya kubimabwira izina kubera ko amakuru tutarayatohoza neza ngo tubazenera amakuru atomoye neza. Mana nanje nkuko nama ndabikora, ndakuzanire amakuru y'uwo muririmbyi Davis. Aho ni mu gihe haciye imisi 3 avuye mu gasho, aho yagirizwa yuko yararanye umukobwa muri ghetto be n'umugenzi wiwe. Nyuma y'iyo misi Davis nta masaha 10 arahaca aciye asohora indirimbo, indirimbo abantu benshi batangajwe no kubona iyo ndirimbo
baribaza ati mbega David yoba yari showbiz yari karagira canke bimeze gute, ariko ivyo twobamenyesha ntiyari showbiz, yarafunzwe by'ukuri. Yamaze gushira hanze rero indirimbo yiwe yise Itara. N'abatarayumviriza mugende kuri YouTube mwumvirize indirimbo yiwe yashize hanze, hama ayandi makuru ni hanyuma. Reka ndagushimire wowe washimye gukurikirana Adronis Promoter kuri micro, nkuko nama ndabikora ndagerageza kugira ngo ndabazanire byinshi muba mwipfuza, mugire aho muba mwubahwe.